abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nongeye kuramutsa nshuti mugenzi mukuza kino kiganiro c'abakunzi b'amahoro. Kaze ugira kandi muri kino kiganiro kugira ngo twongere twubake amahoro aho tuba mu gihugu cacu, mu miryango, muri societe tubamwo, eka naho dukorera ubuzi butandukanye, kuko hose akeneye kubakwa amahoro. Umutumire aracari Gracier Nibigira, twari kumwe mu kiganiro giheruka aho twari turavugana ku vyerekeye amahoro, na cyane twishimikije ijya tariki yahariwe amahoro mu isi yose y'iteka 21 z'ukwezi kw'icenda. N'ubu twari kumwe aho twavuze ibitari bike. Gracier, ndahungiye kubaramutsa. Murakoze cyane Rondas. Nani ndakuramukije kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Ego, kaze cyane muri no mwiza kugira ngo twongere tuganire ku vyerekeye amahoro, na cyane ko amahoro ari ikintu gikenewe mu buzima bwa misi yose, haba mu gihugu, haba mu miryango, haba aho umuntu akorera akazi gatandukanye, mu mashuri, eka ahantu hose amahoro arakenewe. Twe twavuze kuri itariki ya 21 z'ukwezi kw'icenda aho ishirahamwe ONU ryashizeho umunsi wahariwe amahoro. Mbega ukwibutsa abari kuratwumviriza cyane cyo twavuze kuri uwo munsi wahariwe amahoro. Murakoze cyane. Mu vy'ukuri nivyo ONU hari ivyivuga kubijanye n'uyu muco w'amahoro. Nka Restoration Burundi hari uburyo twavyiyumviriye cyane mu bijanye n'ikivugo cacu c'uwo munsi, aho tuvuga duti duhimiza abarundi mu bijanye mu vy'ukuri no gutsimbataza amahoro muri kino gihugu, kandi ko ubwoko bw'umuntu canke uko umuntu asa si umuvumo, ahubwo katubera akagiho kwiyumvira ingene twofatana amaboko twese dutereye mu kubaka umuco w'amahoro muri kino gihugu. Ego nico tuko turakora muri kino gihe. Ego twifuza kushikira benshi bashoboka kugira ngo tuganiye nabo uyu muco w'amahoro. Ego tuganiye ivyiyumviro vy'amahoro, kandi turazi ko hari n'abandi bariko barabikora. Ego rero niteka kumwese aterera mu gutsimbataza uyu muco w'amahoro. Ego mu kivugo c'umwaka mwisi yose bavuga ati durandura n'imizi ikintu c'amacakubiri. Mwebwe bavuze kurandura n'imizi ikintu c'amacakubiri nk'umurundi ucumva gute? Mu vy'ukuri kurandurana n'imizi ikintu c'amacakubiri sinovuga ngo ntigishoboka. Muga kirashoboka. Biragoye kubera amacakubiri mu mutima w'umuntu. Yego. Hama twe nk'abizera turazi yuko Satani niwe nkomoko y'amacakubiri. Bivuga ngo niwe se w'ibinyoma. Niwe igikoba ciwe no kurandura, no guhonya, no kwica. Ego nivyo bimuranga Satani. Rero twebwe iyo abantu b'Imana ariko batanga intano yabo, Satani nabo bari karakora. Mugabo turashobora ntitwocika intege. Yego. Ntitwocika intege, twogira twobandanya, umwe wese yobandanya agatanga intano yiwe. Hama muga mbere ho bavuze amacakubiri nkuko twavuze mu kiganiro giheruka, hari amacakubiri afatiye ku kuntu waremwe, ukomeze amazuru yawe. Twe muri kino twaragize amacakubiri afatiye ku mazuru, kufisa amazuru manini ubundi matonyi, ivyo tukabipfa. Mugabo twe muri restaurant duti amazuru manini na matonyi twese avamwe ibisero. Abantu rero bakwiye gupfana ivyo basangiye, ivyo bokorana. Ego umwe wese akiyumvira ko gushira imbere mugenzi we ari byo vyicubahiro, kandi umwe wese akiyumvira ko mugenzi we ari umugisha wiwe. Ego nico rero kugira ngo turandurane uyu muzi w'amacakubiri n'intano y'umwe wese. Kumbure turashobora gufasha bikagabanuka. Cyane ikintu c'amacakubiri kiragaragara iyo hagiye imbere abantu hafise muri amacakubiri, mu mashengero, mu mashirahamwe, mu gihugu, mu nzego z'igihugu. Iyo abantu babi bagiye imbere biraba bibi cyane, biraboneka cyane. Muga iyo abantu b'intore bafise
basa umuco w'amahoro bagiye imbere naho hari igihomenga abo bantu ntibakibaho abantu buzuye urwanko b'amacakubiri buzuye akarenganyo n'ibindi hari igihomenga bamizwe mugabo uyo muntu yagiye imbere naho yo bari umwe mu by'ukuri aragira ivyamwa vyiwe bibi bica vyiganza twebwe rero twavuga duti rero nitwigisha umuco w'amahoro hama nitwawigisha abantu benshi bawugire abantu benshi nibawugira rero ni kuvuga tuzisanga abantu benshi kuba ari bazoba bawufise niyo bazoca baje imbere kurongora abandi mu mashira hamwe yacu mu mashengero muri ya migwi mito hariya mu kibano abantu barimwo n'ibindi rero tuvuga duti mu vy'ukuri ihanga ryose canke abantu bose baronka umurongozi basa abantu baronka umurongozi mwiza kuko baduze na bakabeza mugabo gihe abantu bakiri babi ntibashobora kuronka umurongozi bita mwiza kubera ubu barongora nuwo musa nuwiwanyu asa na mwebwe mva mwishengera iwanyu ntuzoja kuzana uwundi mwishengera barongora umupastori yavuye muri mwebwe yakuriye muri mwebwe yakuriye muri Sunday school mwiri korale y'abana yaragiye muri korale y'abapapa nyambara umupapa yaraduze muramubona rero iyo muntu urumva niwe azoca barongora asa namwe ariko arabaha ivyo mwamuhaye asa n'ikibano ciwe asa namukikuje nivyo rero nivyo mu gihe gano giheruka twaravuze ko twari mu myaka myinshi y'ingwano rero kuba twari mu myaka myinshi y'ingwano twisanga twese tururunganwe rw'abagwanyi twese turagwanye muri twebwe twese turagwanye muri twebwe kubera iyo myaka myinshi tukiri abana ndazi yuko mu myaka za 1995 twese twari dufise ibiti tugahoha inkoho tugahoha kurasa ko nivyo twarimwo mvuga twese twarabagwanye tukiri abana iki gihugu abantu bose baragwanye nta muntu umwe atari umugwanyi rero urumva kuba umugwanyi canke gukoresha ingimba ni gihushane c'amahoro ni gihushane c'amahoro rero ugo runganwe ruragenda ruhera rusaza ni kimwe mu kiganiro duherukana aho bya nti wewe ntuzomara imyaka ntuzogera mu myaka 2021 mugabo ajya abana bazohashika nuvuga wewe uri umugwanyi kubera twakuriye mu bihe by'intambara nuvuga twese n'umuntu yazo atafashe inkoho twese twisanga mu by'ukuri turabagwanya rero ko turagwanya imitima yacu nyene nico gituma utugorane dutonye usanga abantu babanza gufatana amashati mukabara abantu bakabanza kugwana kuko nivyo twakuriyemwo nivyo twigishijwe rero ivyo kugira ngo tubivemwo n'urugendo abantu bafata rero uyu muco w'amahoro n'urugendo abantu bafata si ibintu zana ngo akira amahoro ngo yapakire mu muntu oya nurunganwe uko urunganwe rugenda rukuranwa niko urunganwe rwose rugira inkomezi zago n'intege nke zago rugira ivyo rushoboye nivyo rudashoboye rero twebwe nico muri restoration bwo tuvuga duti duterere kugira ngo mu myaka 2050 tuzwe dusurunganwe rw'abamarayika rw'abantu bakuze neza bateye imbere kumbure bataciye mwayo matiku y'amoko niki n'urugendo abantu ro bafata ivyo rero mugabo bikunda mu gihe abantu bose babajwe nibihe baciyemwe nibihe babarimwo ha muntu wese agacembe ati ndeka ntanga interano yanje kugira ngo umwana wanje azoshoye kuba mu kibano ciza c'amahoro ego c'amahoro twe twakuze turamwishamba kubera ibihe bibi by'intambara igihugu cyose carimwo aburunganwe rwanje kumbura abantu bose bakuze baramwishamba nibiki turi mu bwo buzima rero urumva umuco w'amahoro rero ni Imana ikumurikira hami kumurikiye ugacugira umutwaro wuko nabandi bo murikirwa nico rero none gagarase mwebwe urabona haro musamba uri kumurakorera kuri tele hirya no hino mu ntara zitandukanye kandi umuco w'amahoro nawe warutegeze guhera mu muryango mukaja kuja handi mwahereye mu miryango iwanyu muraronka imyanya yo kwegera abana banyu mu miryango kugira ngo wa muco w'amahoro uhere hajya nyine hafi canke muguma kuri tele kwigisha abandi n'ababandi murakoze cyane ubaje ikibazo gikomeye cyane kubera abakozi Imana benshi usanga badafise umwanya baha imiryango yabo mugabo jewe narigishijwe kumbure hari amakosa umuntu akora kubera kutamenya kutigishwa kudategurwa narigishijwe narateguwe ndafise bakuru banje banyitangiye mu muhamagaro wo gukorera Imana yego rero jewe ibibazo abandi bagize jewe nazo ko ntazobigira kubera
narafashe umwanya wo kwigira ku bandi abananiwe hamwe n'abashoboye rero umuryango wanje ntegerezwa kuhindura abanyamahoro ntegerezwa kugerageza hamwe no kuwusengera uhereye ku bana banje hama umuryango wanje wose ugacika abanyamahoro nico nifuza kubera intano ndiko ndayitanga kubera nivyo nkunda abantu kubera umuco w'Imana waramurikiye numva nkunza abantu numva nkunza ikibano canje mugabe ikibano canje kandi umuryango wanje urimo mu vyukuri nta mahoro umuryango wanje wogira abanyi banje batayafise rero mugabo kandi ntezwa gufasha umuryango wanje kugira ngo ucike isoko ry'amahoro nico nifuza bivanye n'ivyo nizera ego twaramurikiwe n'ubutumwa bwiza ndi umwana w'Imana umugore wanje nawe nyene umwana w'Imana turagerageza kubana ubwo buzima bw'abizera hama n'ubwo buzima nyene twifuza guha abana bacu hama rero ko abana bacu nabo twobaho umuco w'amahoro biragoye hariho ibintu turagize Imana kubera wo kwimvira kwigisha abana bawe amashure meza mugabo gasantu bishoboye ugasanga kumbe ntushoye kuri abana amashure yawe rero kazoza kacu dukwiye kugashira mu biganza vy'Imana twebwe abizera turazi ko katari mu maboko yacu havye turagize Imana mugabo kandi hariho n'ivyo twebwe nyene dukora rero ivyo ntegezwa gukora ndabikora mugabo bimwe twavuga byo gufasha umuryango gatera imbere abana bakiga amashure bagatera imbere ivyo tubiragize Imana mugabo mu vyo nshoboye ko umwana mwimvira ishure nifuza ko umwana wanje atoja mu ibarabara ndamufasha kwiga ndamusomesha ndamuha urukundo mu muryango ndamuha umwanya tukayaga tukaganira nkamwumviriza nkamukinisha ndagerageza gutaha kare muhira saa moya misi mwimwe ndashobora kumara umwanya munini mu nzu jewe sinshobora gutaha saa 4 ngerageza gutaha kare kugira ngo ndonke umwanya nije njyame ku mwana wanje w'umuhungu nije nteza gutaha kare nyina akaza koraje hari gihe atahabwije cyane hamaje nteza gushika kare nkaraba ko yafunguye nkabaza ko yoze nkabaza bijyanye n'umwana mu byategeza gukorera umwana we rero urumva jewe naramukiye n'ubutumwa bwiza hama kandi ase bakuru banje nigirako ego rero urumva hari amakosa ntazokora murakoze cyane urumva umwana avuye muhera naho acija ku ishuri naho barigisha amahoro gutyo ariko hari ijambo rikomeye cyane iyo twe turavuga iteka ya 21 yuko tw'icenda iyo bavuga ivy'amahoro hari ikintu cyitwa umwidegemvyo abantu bo mwisi canke oni ishimikirako mwebwe bavuze ikintu cy'umwidegemvyo mu giha mwokizitirira gute kugira ngo muvuti twe tugarukira ngaha murakoze cyane Leonidas mu by'ukuri twe turavuga umwidegemvyo umwidegemvyo w'abanyamerika so umwidegemvyo w'abarundi kuko abanyamerika s'abarundi bafise ingene bakuze ingene bimve bubaka ibintu ingene bakora ibintu rero twe turavuga umwidegemvyo nibaza kwikosa rikomeye cyane abantu bakora nugufata ibintu byo muri Amerika bikari byo tuzana ngaha mu Burundi mugabo duvuze umwidegemvyo twebwe twashobora kuvuga nk'abantu b'Imana twashobora kuvuga nk'abantu b'Imana hama nivyo abazungu niho batugiye ubutumwa bwiza niho batuzaniye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo turabwizera urumva ko hari ibintu bimwe twashobora kubigirako kandi nibisanzwe kwigira ku muntu wose bibi ni byiza cyane mugabo igikomeye suko ugomba kuba nkawe ikomeye n'uhugu muri wewe mugabo ukamwigirako akakwenspira ukamwigana ukagira mugabo ntufate uko akora ibintu ngo nawe abariko ubikora kubera jewe ndumwirabure nawe n'umuzungu uko kuntu ndumuzungu ndumwirabure nawe ari umuzungu arafise mu mico yabo ingene bakora ibintu rero tuvuze umwidegemvyo ubwa mbere hose ijambo ry'abazungu ni ijambo rya Bibiliya ijambo rya Bibiliya hama bijya n'ibihugu vyamurikiye n'ubutumwa bwiza hamishengero abizera bashobora kuvuga ubutumwa bwiza basigura ijambo ry'Imana abantu baramurikirwa kuko ubutumwa bwiza busiguwe ikibano kiramurikirwa ntiguma ikora ibintu uko cabikora ikibano kiratera imbere kikamurikirwa rero bajya bashoboye gusigura ubutumwa bwiza ikibano kiramurikirwa hama kimaje kumurikirwa hariho imico imwe ya Bibiliya ubona ko bashize mu mateko yabo kandi bakagwana intambara yo kuyigenderera
umwe rero muco nuyu ukwidegemvya twebwe umwidegemvyo biragoye kubera turafise umwidegemvyo wacu nyene mugabo twe muri kino gihugu uvuze umwidegemvyo ni igihugu catwaye imyaka myinshi n'umwami hama umwami yarafise ingene akora ibintu hama abantu bose bakamukurikira hama kandi uko kuntu yakora ibintu natwebwe ahantu tugeze tukazezwa amabanga twumva ko turabami ukuvuga nyamba uri umuyobozi wishira hamwe usanga uri umwami muri kiya kibanza urimo nyamba uri umurongozi w'ishengero ugasanga uri umwami ego aha ntitwavuga muri politiki rero umwami yarafise ivy'inkomezi mugabo yarafise n'ivy'intege nke ntitwoja kuvuga ivy'inkomezi z'umwami n'ivy'intege nke mugabo muri kimwe nuko umwami mu bwami menga nta mwidegemvyo uhari nta mwidegemvyo uhari hariho uyu mwidegemvyo wo kunegura wo kuvuga oya umwami ariyumvira hama abandi bagakora ivyo umwami yakoze yiyumviriye ego rero iki rero novuga twebwe muri kino gihugu cacu nibaza ko habayeho gutera imbere harabaye gutera imbere hamwe no kwigishwa n'ivyiyumviro ubu abantu benshi bariko barabona yuko cane nk'abantu babajeje mu manga y'igihugu no ku mukuru w'igihugu wacu rakunda kubivuga ko ari abasuku abarundi twabatumye ko badutunganiriza ivy'igihugu neza umukuru wacu arakunda kubivuga ico ni ikintu gikomeye cyane rero amashengero uri umurongozi w'ishengero nturi umwami uriho ugira ngo ukoreye bajya abantu je mvuga ntahubwo ntimuraba imbere ko abakozi umukozi w'Imana umukozi w'abantu ukwiye kumva ko umukozi w'abantu bajya abantu rero barakeneye kubona ko umukozi wabo uri umusuku wabo rero nico novuga hama hariho umwidegemvyo ifatiye ku mico n'imigenzo inyambaro z'abantu n'ibiki twebwe abarundi tuvuze kubijanye n'inyambaro canke inyifato turafise inyambaro yacu y'abarundi ko abantu robo kwatsa television bagaca babonye hariya muri imvyi wo muri Amerika aririmba yamba Madrid mu mashengero yacu n'abantu bagacagomba kuririmbira Imana yamba Madrid ntibiri mu muco w'abarundi umuco w'abarundi urafise ingene utunganya imico myiza n'imigenzo myiza ko ubushobora aba bakobwa babakiri bato nyafise imyaka mikenyi babona hari uriya ingene yambaye bagaca baza bakagomba kwambara nkawe sivyo nibaza bari ubusazi bw'ubuto mugabo si mico myiza kwambara abantu bakikwiza biri mico y'abarundi biri mico y'abarundi benshi bacambye ati none abazungu bataraza ko abarundi umenga ntibambara kumbure vyayifatiye ku bukene n'ibindi kandi mu gihe cyabo barambara mugabo ibi vyuko hari ibihimba bimwe vy'umubiri bigendera hejuru oya si umwidegemvyo wabiri Bibiliya irafise imico yayo ifatiye ku buntu kwambara ukikwiza ibintu bijanye n'abagore n'abagabo twebwe muri Restoration Burundi tuvuga duti hagati y'umugore n'umugabo akwiye kuba kuzuzanya ego umugore sumuja w'umugabo wiwe oya bakwiye kuzuzanya hama si umwana wawe umugore si n'umwana wawe amateko y'igihugu cacu abivuga neza aravuga yuko umugabo ni serugo umugabo kandi umuntu amufasha ubwa mbere ajejwe ubutunzi bw'umuryango asubirira umugabo mu gihe umugabo atari hari n'umugore wiwe mugabo turazi ko kino kibano cacu mu mico yacu harimwo imico mibi ijanye no kwifatira umugore gusuzugura umugore ivyo rero vyo gusuzugura umugore sivyo Bibiliya ntimusuzugura hama amateko y'igihugu cacu kandi ntakumira abagore aha rero jewe abagore cane bizi vy'amategeko hari gihe barekera mu burenganzira muga mu vy'ukuri amategeko y'igihugu cacu jewe nizi bijanye n'amategeko ntakumira abagore mu Burundi guhera kwigizwa nshingiro ntirikumira abagore nta tegeko namwe dufise muri kino gihugu rikumira abagore mu bijanye no gutorana kumbure navyo nyene muri bimwe bizana amatati ego nibaza yuko navyo nyene je mvuga nti ninavyara abahungu n'abakobwa ubutunzi bwanje bazobugabura bazobugabura rero twe naho tuvuga duti bicitegerezo wecu umuryango wawe ukeneye ko abana bagutorana nibagutorane bagaburiye barangana abahungu banje n'abakobwa banje barangana kumbure leta ntiyavyemeje nibaza ko leta itarashira iryo tegeko kumbure yabonye vyozana ani matata arenza amatata asanzwe ahari ko abagore n'abagabo batorana ku rugezo rumwe mugaca muja kugaburira itongo ryo mu Kayanza sinzi kuvuka mu Kayanza ego ivyo kumbure leta abijejwe nibaza ko bavyize gushika ntibaravyemeza mugabo hari imigwi myinshi y'abarundi guma ibireklama canke ibisaba yuko iryo tegeko ryojaho cane imigwi y'abapfasoni mugabo je mvuga nti nk'umuntu w'Imana ijambo ry'Imana ntidusega gusuzugura abagore bacu nabubahwa
barubashwe bafise ikibanza cabo barafise ibyo bajejwe bafise amabanga akomeye cyane bajejwe nibaza yuko nibaza ko toshobora kuyibungenga ngo vyare ayo n'amabanga akomeye Imana yahaye umuntu arugo wawe mugabo urafise nawe ivyo uterera mu muryango wawe rero murumva mu vy'ukuri ibi vy'umwidegemvyo bikwiye kubahwa hama mugabo kandi ntibihonyange uko biri bivuga umwidegemvyo ufatiye ku mategeko kubahiriza amategeko kuko umwidegemvyo wawe aho ugarukira niho umwidegemvyo w'abandi uhera hari igihe abantu bumva kugira umwidegemvyo mu ugasanga ariko barahonyanga umwidegemvyo w'abandi nk'akarobana n'umubanyi wawe akaca avuza ururadio n'umwidegemvyo we cyane mugabo urumva ko nawe ahungabanije umwidegemvyo wawe ikico umwidegemvyo kirakomeye cyane kubera burya Imana yaremye umuntu yaramuhaye ubwo bushobozi umuntu naho uwo mugaburira ukamuha ivyo kurya ukamuha ibintu byose ikico umwidegemvyo akibuze nibaza n'ikintu kiremereye cyane Imana yahaye umuntu yego nico rero ibikumbure ni kinini nya cyane hariho umwidegemvyo ko abantu bashikiza ivyiyumviro abantu bavuga ingene bokora ibintu umwidegemvyo ufatiye ku gutera imbere kw'abantu n'ibindi ego rero twe tuvuga duti nivyo nibitera imbere abantu bagira umwidegemvyo mugabo ijambo ry'Imana rigume ryubashwe hama imico runtu muri kino kibano cacu nayo nyene yubahwe ego imico runtu muri kino kibano imico runtu mu gihugu umuntu abamwo imico runtu aho umuntu akorera akazi imico runtu igumeho kuko urasanga urashaka kuja ahantu ugasanga ukiyumvira uti ni aha turi ni mu Burundi canke ni hehe urumva nivyo imico iraguruka ikagenda diffusion de mœurs bikagenda umuntu akabura imigenzi va hirya no hino ariko nibaza yuko uwo mwidegemvyo ukwiye guhagarara neza aho umuntu ari naho umuntu akorera no ku mategeko y'igihugu ego cyane kuri ico c'imico hari imico myiza dukwiriye kwigana yingene abantu batera imbere ko ushobora kuja mu Bushinwa ukabona entreprise ikora makirida twebwe no muri kino gihugu cacu umenga makirida tuja kuyagurira mu Bushinwa hama ukacu bizana kuja kwiga ingene bakora impuzu hama ukabizana hari imico myiza ivyo ni sawa mugabo hari ni mico ihonyanga ihiteka ry'abandi ihonyanga ikibano cacu isambura ikibano cacu iyo rero dukwiriye kugigumana kandi tukayitsimbataza yego no tuje imbere rero turabona yuko amahoro ari nkenegwa mu buryo bwose ariko kandi hari ibintu bituma amahoro atabaho cyangwa atsimbatare ngo tubwe bimwe muri vyo tukavyibuka kugira turayine twobigwanya mu vy'ukuri hari ibintu byinshi bituma hataba amahoro byinshi nabivuze mugabo mu vy'ukuri nk'ugwanko rufatiye ku macakubiri y'amoko y'intara politike amadini n'ibindi ibi ni bimwe bituma amahoro mu vy'ukuri adatsimbatara ego ibi ni bimwe bituma amahoro adatsimbatara twavuze ko mu vy'ukuri amoko n'imiryango bikomoka ku Mana rero abantu bafise runo gwanko gw'amoko gw'amacakubiri n'ibindi n'abantu batamurikiwe n'ubutumwa bwiza batamurikiwe n'Imana hama kumbure muri kino gihugu abizera ntiturashobora gutanga interano yacu ku buryo n'abatizera basanga bakora ibintu nk'uko biri bivuga kubera igihe abantu bohinduka boronka impinduka muri bo fatiye ku muco w'amahoro ari benshi mvuga n'abatizera baca bikonforma baca bagerageza gukora ibikorwa canke bakarondera gukora uko abandi babikora Benega Gracie ndakwaje kazo kimwe Yesu yavuze ati ndabagabiye amahoro yanje ndayabahaye kandi abigishwa amenga nyene bagabaye mu mahoro yuzuye mugabo muri ayo mahoro yabahaye harabe guhamwa gutotezwa kwicwa n'ibindi byinshi muyavanga gute ayo mahoro abiri amahoro nyayo amahoro abereye yoboneka gute urakoze cyane mu by'ukuri Yesu ariko aravuga ngo ndayabahaye amahoro yanje yari kavuga cyane cyane amahoro yo mu mutima kuko twavuze yuko amahoro yo mu mutima ni ikintu gikomeye cyane umuntu adafite amahoro yo mu mutima aragira uruhagarara runini nayo hanze aboneka nayo hanze araboneka mvuze nti umuntu adafite amahoro yo mu mutima nayo hanze ntaboneka Yesu yariko aravuga bijya yariko arerekana impinduka yagize mu mitima yabo impinduka yatembesheje muri bo hama iyo mpinduka rero
ikigaragarira hanze ingene abantu bakora ibintu uriko asaba mu gitabo c'ivyakoze n'intumwa harerekana mu vy'ukuri ingene hari hakarenganyo mu kibano cabo akarenganyo k'ingene ibintu bikorwa akarenganyo kaba hagati y'abatunzi n'aboro aho usanga mu vy'ukuri abatunzi birikira avuga ngo abatunzi barakomerewe cyane kandi ngo biragoye ko binjira mu ijuru ntibikira avuga ko abatunzi batoja mu ijuru mugabo nuko bagira imitego myinshi akenshi abantu usanga batunze si bose hari abantu batunze kubera nyene babirondeye bakoresheje amaboko yabo n'ubwenge bwabo mugabo akenshi abantu usanga bafite amafaranga menshi usanga harabayemwo ubugungi nko kugunga abandi rero abantu ko kuntu baragunza abandi mu ibintu bijanye no kugurisha abantu n'ibindi ivyo birateza uruhagara mu kibano kuko nk'akara umuntu yivye leta akiba leta nk'umuriyaridi w'amarundi nukuvuga ajya amafaranga yivye leta yakuye he leta amafaranga ikoresha iyakura mu makori turi muri ya mishahara dutanga ijya mishahara irava kwa makori byo kujya dusuma kujya kuntu tumwifanta amakori leta amahera yakura mu bantu ajya amahera leta yakuye mu bantu ciyasubiza kandi mu bantu mu kubaka ibitaro mu kuvuza abagore bavyaye babakene n'ibiki nuvuga umuntu ateruye muri yaridi akayiba leta mwisanzwe yivye abarundi atumye babantu bafungwa mu bitaro kuko leta icibura uburyo ikoresha rero Yesu ariko aravuga ivyo ko abahaye amahoro yariko arekana iyo mpinduka umutunzi yizeye atezwa kubona ko yamenje yagize nabi yakoze ibitokoko niho wa mutunzi igihe yizera Yesu wa mutoza akora igihe yizera Yesu yaciye avuga ati ahubwo ndemera gusubiza ivyo nivyo ndavyemera ahubwo ndabigwiza n'inshuro zine bivuga ngo yaciye afata ubutunzi bwacu agenda abushira mu boro ujya n'umuntu yamurikiwe n'ubutumwa bwiza rero mu yandi majambo abazanye uruhagara mu kibano kubera hari abandi batunzi bari mu rugezo rumwe nawe yahindutse kandi yahinduye n'ingene akora ibintu bacamwinuka ni nkaca cika umwansi wabo no mwishengero rya mbere naho nuko Yesu yariko arababwira avuze ati harahandi avuga ati burya sinaje gutera amahoro mwisa ahubwo naje kuyahungabanya uko naje guteranya umukazana na inabukwe abavukana yari kavuga iyo mpinduka yazanye kandi iyo mpinduka ntiyija intezwa kugaragara iraboneka mu kibano igaragara rero ingene duhindura ingene twakora ibintu uko yasoma rero mwishengero rya mbere rijya shengero ryo mu byakozwe n'intumwa barahinduye nta bukunzi bw'inda bwaciye buhunga baciye bazasangira ivyabo abatunze bacagurisha ivyabo bakazana gasangira n'abakene mu ishengero ba bakozi badukorera mugaca muza murasangira ku mezi imwe rero urumva ivyo vyarazanye impinduka cyane mu ishengero rya Yerusalemu rero nico rero amahoro kubizera nico araza mu mutima mugabo akagaragarira mu kibano cacu iyo agaragariye mu kibano cacu rero abambere ashikira nabo tubana nibajya abantu dufatira ingingo bajya abantu twiyumvirira bajya abakozi bacu bajya dukoresha n'umukozi nawe nyene uwakorera amahoro amushikira ukarahindura ingene yakora ibintu rero iki kintu amahoro umva ko ari ikintu gikomeye kandi kubizera n'abatizera bose kirabara gusa kubizera urumva nico niyo ntambwe ikomeye cyane ijyanye n'amahoro n'Imana kunwana n'Imana hama no kunwana n'abantu rero kunwana n'abantu utanwanye n'Imana je kubera nizeye ndashobora kuvuga ko ari ubupfupfa haza muga kandi kubera nkora ivy'amahoro nabihinduye umwuga mu vy'ukuri birashoboka birashoboka ko abantu badafatana mu izosi birashoboka ko twigisha abantu naho boborerwa ntibafatane mu izosi ivyo birashoboka umusuma afashwe ajya muri ville nama ndabo umusuma afashwe abantu baramukubita bagakwa kumwica aho waraba umuntu ashaka ko yivye ishati urumva uyo muntu ubwiye ko adafise amahoro uyakoze ivyo akubise umuntu gushikana hamwica kuko umuntu yivye ishati cyangwa umuntu yamutwaye amafaranga 500 muri we nta mahoro afise afise uruhagarara aragwaye twe tubita abagwaye aragwaye uwivye cha uwibwe ni wagwaye kuko ntafashe umuntu akamukubita akamwica ni wagwaye uwivye kumbure hariho ibituma byinshi ashobora gutuma yiba hashobora kwa rube gito bwiwe n'ivyo mugabo kandi harimo ashobora kwiba kubera shonje none nk'umuntu asanze uri kuracuza ivyo kurya agaca bigwama kabirya
kubirya ugaca usanga arabimaze ugaca umufata ukamukubita ukamuvuna ukuguru mu by'ukuri ndafise ikosa nuriye cyane wenyene byo rero mbo uyo nawe nyene abiri ari ibitari gwiwe akwiye guhanwa mugabo amateko y'igihugu canke kibano cacu kiratekanya umuntu akoze amakosha ingena hano mugabo kwihanira n'ikimenyetso cyo umuntu abagwaye ego sibyiza kwihanira iyo umuntu agize ikosa yagira ikosa no kwitura ababijejwe kugira ngo byose bije ku rutonde rwiza rero turasatse n'abasozera kino kiganiro cacu kuko amasaha ariko araturega kandi kuva ku mahoro ni byinshi hari jambo uva wohereza ico novuga ni kibindi bituma hatabaho mu vyiko amahoro n'uburongozi bubi ingene ngibafano hafata ingingo umuntu ashaka gufata ingingo ari mu kibanza c'uburongozi mu basanga afata ingingo atisunze inyungu rusangiza abantu gutanga akazi uri mu kanco gutanga akazi ugasanga hakaza biwanyu ivyo birakwega kajagari mu kibano n'uburongozi bucanisha mw'abantu ivyo narimvuze guha abantu kugira nkunzi aha notakaroro ka Yosefu ingene yakunzwe na se cyane mbwa bikamwankanisha nabuvukana hariho ubujujuro kimwe nari navuze hariho ubujujuro ufatiye kudasirimuka cyangwa kutamenya kutigishwa yego kutamenya ko ubuzima bw'umuntu ari ntahangagwa kutamenya ingendo ibereye yakiremwa muntu ego rero ubuzima bw'umuntu butegerezwa mu by'ukuri gusonerwa n'abantu bose abariho n'abazobaho aboroshe n'abahambaye bukwiye kubahwa bugasonerwa ubuzima bw'umuntu ntibuhangagwa murakoze cyane murakoze namwe nshuti mugenzi ubuzima bw'umuntu ni katihabwa kandi ubuzima bw'umuntu bukwiye gusonerwa n'abantu bose ntidusonere gusa bajya bamaze gupfa kera bazibona n'imiduga ihagaze abandi bakubita amasarudi kugira ngo ikiziga kirengane ntidusone abo gusa ariko n'uri muzima uko ari kose akwiye kubahwa agasonerwa kuko uwo yari mu mishusho y'Imana kandi ishusho y'Imana nayo ikwiye kugira agateka n'agaciro umwanya wari wose aho uri buri hose n'ibikorwa uburi kurakora rero mwese turakengurukiye ko mwakurikiye kino biganiro dushimira umutumire wacu nibigira Gracie turakengurukiye murakoze cyane Leonidas ego twize ko n'undi munsi twumvise dufite icyo twoba saba mukadufasha ninze ko muzoboneka murakoze cyane tuzoboneka ego turashimira wewe wese wadutse yompi mwese mwe mudukurikiranye mugire umugisha wo mubaye mutekanirwe mu vyanyu no mu banyu Yesu nabahezagire abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo Maison Lieu d'Espoir Ligue pour la lecture de la Bible Union des groupes bibliques au Burundi Alarme Campus pour Christ Transworld Radio Burundi Monso pour Christ aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro